turamutse dutanguza icese ibikorwa by'imiteguro yo guhimbaza ku nshuro gira gatanu umusi mukuru wahariwe umutangakori mu Burundi. Uwo musi tuzohimbariza Ngozi neza na neza ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe ku Gasaka kwigenekerezo rya gatatu Kigarama mwaka wa 2020 ku civugo kigira kiti dushigikire leta mvyeyi leta Ngozi mu gutanga neza amakori n'amatagisi. Umusanzu mubimenyereye ko kuva mu mwaka wa 2016 uwo musi wamuhimbazwa mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama mu birori by'agakura byamara ntaryo bihagarikirwa na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ico akaba ari kimenyetso kigaragaza agaciro kadasanzwe igihugu cyacu giha umutangakori mu iterambere ry'igihugu. Ico twashaka kwibukanya nuko uwo munsi atari birori gusa, ahanini nakaryo keza leta y'u Burundi ifata ko kwibutsa neza ineza n'akamaro k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu kugira ngo abatangakori basanzwe bayatanga neza bashimirwe icese, ndetse abarusha abandi kwisunga amategeko bahabwe ubushimwe ku mugaragaro, gutyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke bahambye abandi mu guterera mu iterambere rusangi rica mu gutanga neza amakori n'amatagisi nk'uko amategeko abisaba. Aho tugeze ubu nikakira gasesesha rumuri kuva ikigo OBR gitanguye imirimo yacu mu mwaka wa 2009 cyarerekanye ubushobozi bwo gutoza neza amafaranga yinjira mu kigega ca leta. Igihugu caronse akarusho kagaragara mu mwimbu w'amakori n'amatagisi atozwa n'ikigo OBR cisunza amategeko. Aya mategeko nakadahinyanyugwa kugira ngo ajane n'ibihe. Ivyenje bituma umwimbu w'amakori n'amatagisi uja mu kigega ca leta wagumye wiyongera ku mwaka aho wavuye ku miliyaridi amajana 340 mwaka wa 2010 uraduga ku miliyaridi zirenga 1024 mwaka wa 2019 ushira mwaka wa 2020 twasozereye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Aha ni mu gihe mu nteguro rero dufatiye ku mwaka wa 2020 twari twiteze miliyaridi zirenga gato amajana 98 muri uwo mwaka nyine wa 2020, bikumvikana ko kuyari yitezwe twarengeje ko ashika miliyaridi 115. Mwumenya neza ko ayo mahera atiyongera kubera amakori canke amatagisi aduzwa, ahubwo ari uko abatangakori ari bo biyongera. Ku bijanye n'ibitigiriro by'abatangakori muri uwo mwaka uheze 2019 ushira mwaka wa 2020 twashoboye kwandika abatangakori bashika 16,000. Muri abo abarenga 10,000 n'abakora ku giti cyabo hamwe n'amashira hamwe arenga 5,000. Hari n'abatangakori bari basanzwe bakorera mu bibanza bitazwi baba 7,000 bashizwe habona baheza barandikwa n'abarenga 6,000 twaruriye amakori ubu bakaba bagiye kuja barariha nk'abandi. Nitwo kwibagira abatangakori bashika 115 ubu bagiye kuzana abonye batanga ya tagisi bitanye nyongera gaciro bita TVA. Mu gihugu cyo kugwanya ibiturire n'udandazo rwa magendu ruca mu binywabi hakozwe ivyegeranyo birenga 2,000 havamwo amahera y'amarundi arenga umuriyaridi n'imiliyoni amajana 2. Ayo yose nagaruje mu kigega ca leta. Abantu benshi bumvise ivya magendu babona gusa ibibera mu ndandazwa njabukambibe, ni kuvuga mu rujabuka tw'idwane. Ariko icyo twashaka kubamenyesha nuko no mu makori yo hagati mu gihugu haberayo ivyaha byo kunyuruza amakori n'amatagisi. Bikaba bica rero mu kunyegeza canke kugabanya umwimbu babashitseko kugira ngo ntibatoze rya kori nyongera gaciro ya TVA n'ayandi makori afatiye ku mwimbu babaronse inyuma y'uwo mwaka. Rero muri iki gisata c'amakori yo hagati mu gihugu ku vyegeranyo by'amatohoza
ajanye no kurwanya kunyuruza amatungo n'amatagisi n'amakori bishikije na 74 vyakozwe havuyemwe amahera arenga miliyari 4. Ayo yose akaba yaragarujwe mu kigega ca leta. Aha tuboneyeho akaryo ko gusubira gukengurukira no gutera intege urunani ko gutuza magendu ikigo OBR gisangiye n'izindi nzego za leta nk'izijeje umutekano n'igendereza intwaro n'abene igihugu ubwabo baja baratubwira aho babonye ibikorwa vya magendu tugaheza tukabaha agashiruka bute kangana n'ibice 10% vy'amahera yose aho yagarujwe mu kigega ca leta. Turashimira rero cyane leta y'u Burundi yo ikora ibishoboka vyose ngo ikigo OBR kironswe uburyo bukwiye bwo kuranga imirimo kijejwe. Sino kwibagira urwego shinga ntwaro ku kigo OBR abo dusangiye imirimo mu kigo OBR amashirahamwe mpuzamakungu atanga imfashanyo zitandukanye na cyane abatangakori bo nkingi ibikorwa gutoza amakori vya OBR. Koni semo kigo OBR kigeze ko ishimishije tubikesha kandi ibikorwa n'imigambi itandukanye ishigwa mu ngiro mu korohereza abatangakori n'abakozi b'ikigo OBR. Aha twovuga nko gukora twisunza amategeko, kwandika abatangakori bashasha, kurondera abagikorera mu rufuri no kubereka uko boza barariha amakori bategerezwa, kwishyuza amakori n'amatagisi aba aheranywe, kurwanya ibiturire magendu n'urudandazwa ruca mu binywabi, kongereza ubushobozi bw'ikigo OBR, guhoza ko kwigisha, guhimiriza abatangakori hamwe no gushiraho imigambi itandukanye yo kuborohereza nko gutoza amakori hamwe n'amatagisi mu karere ka Afrika buseruko no kuriha amakori n'amatagisi biciye mu buhinga bwa none ubuhinga bitangurukana bumenyi n'iyindi migambi yose isahiriza kugira ngo umutangakori yoroherwe. Umusi mukuru wahariwe umutangakori rero w'uyu mwaka ushimikiye kuguhimiriza mu rugamba rwo kurwanya amagendu n'urudandazwa ruca mu binywabi. Kuvaho bukera tugiye gutangura ibikorwa bidasanzwe byo guhimiriza abatangakori hamwe n'abandi bakorana n'ikigo OBR kucokorwa kugira ingeso ya magendu n'urudandazwa ruca mu binywabi ituzwe burundu mu gihugu cyacu. Kandi ufise kwizera ko turi kumwe twese bizoshoboka. Turizeye ko bizoshoboka nyene kandi dukora ijoro n'umurango kugira n'izindi ntambwe ikigo OBR gisigaje gutera zishikwe ko vuba. Tugiye kubandanya ibikorwa byose bishoboka kugira umwimbu ugume wiyongera, haba mu kurwanya amagendu n'urudandazwa rwo mu binywabi, korohereza abatangakori n'abakozi b'ikigo OBR, kuzana ubuhinga bwa none, twongere turushirizeho guhimiriza abatangakori bataranyurwa neza ko gutanga amakori n'amatagisi ari iteka kumwe mu gihugu wese. Ikiganiro cy'uyu munsi cuguruye rero isekeza ry'ibikorwa byo gutegura umunsi mukuru w'abatangakori uyu mwaka wa 2020. Tugiye gusanga abatangakori ku mirimo yabo, dutunganye ibiganiro bizoca ku maradiyo n'ibindi bimenyesha makuru bitandukanye, twandike ku bwinshi abatangakori bashasha, tuzorangiriza kwihanisha gurisha bita foire ry'ivyahinguriwe mu Burundi bizoba kuva ku igenekerezo rya 28 Munyonyo rirangira ku igenekerezo rya 2 Kigarama 2020 ku kibuga cyo ku Gasaka Ngozi, ari naho umusi mukuru nyezina wahariwe umutangakori uzohimbarizwa ku igenekerezo rya 3. Rero amashirahamwe n'abatangakori kwitaba ku bwinshi ibikorwa byose bijanye n'iryo himbazwa na cyane iryo hanisha gurisha. Ababwiza tunga b'i Burundi baze bashira habona ibyo barangurira mu gihugu cacu, babimenyekanishe kugira ngo abikeneye bamenye ubwiza n'akamaro kavyo, bagure kugira
kugira ngo umwimbu w'amakori n'amatagisi ugume wiyongera. Kugira uwo munsi mukuru uzohimbaje mu kanyamuneza abatangakori twatumiye, tuzobaha aho bamenyekanishiriza ibidandazwa vyabo ku buntu. Tukaba twizeye ko atawuzogisha ku karyo keza k'imboneka rimwe.